neza abihamagaye iyo nkuru nziza ndayishimiye ugira byose arazi gutunganya ibintu byiwe iyo nkuru nziza ndayishimiye ibintu byose biba ku mwanya wayo iyo nkuru nziza ndayishimiye Imana yanteye iteka yo kuba umusuku asukurira Uburundi iyo nkuru nziza ndayishimiye niyitanga ubwenge niyitanga ubwitonzi iyo nkuru nziza ndayishimiye nishoboza kurangura ishaka ryayo iyo nkuru nziza ndayishimiye ibanga nibango nirugira bitanga iyo nkuru nziza ndayishimiye agaca kubi wakuhira n'imihezagiro iyo nkuru nziza ndayishimiye Uburundi buva mu bwiza bukaja mu bundi iyo nkuru nziza ndayishimiye Imana irahimbagwa n'igihugu c'Uburundi iyo nkuru nziza ndayishimiye iyo Mana ni nk'inzo n'umurinzi w'Uburundi iyo nkuru nziza ndayishimiye Imana yanteye iteka yo kuba umusuku asukurira Uburundi iyo nkuru nziza ndayishimiye byukuri jewe igihe navuga ko nzoza kuramukanya ino umuntu yagiye kuramukanya ntabone mu kigo ntabona abana ntaba yagiye kuramukanya noneho rero niho baca bambwira yuko hariho abana bariko barafashwa ngaha nanjye ndavuga nti sinogenda nanjye ntabafashe mu mugongo nico gituma icambere nagomba kubanza kubakengurukira cyane kuri uwo mutima wanyu w'urukundo ishengero ry'ukuri nk'uko namwe mwabivuze nirifasha imfuvyi n'abapfakazi abagowe none rero mweho mwavyumvise kare ndetse n'ishengero ryanyu n'ishengero rizi icarico muhemu yera yarabavugiyemwo tukaba dukenguruka ko namwe mwagamburutse Imana yaravugiyemwo muragamburuka ni vyiza cyane turizeye yuko Imana iziravyandika muri ca gitabo cayo kugira ngo muze muronke ishimwe rishimishije twagomba rero kumwe nuko kubakengurukira kubabwira ko natwe tubateye intege ivyo mukora biratunezera ese tworonka abarundi bameze nkamwe abarundi twese tukamera nkamwe hamwe tubona ko ata mwana numwe yo tubana imfuvyi kandi turimwe abavyeyi tukumva yuko natwe dukwiye kuza turafasha none rero kuri iki gikorwa muriko murakora mubandanye muzi yuko hari habari inyuma yanyu kandi babashigikiye mugume mugira inguvu akaba kandi bica biba n'akaryo ko kubwira n'abandi kubona tuje kubashigikira so uko twofise vyinshi twabashikiza mugabo isaba igwira iyiroye n'abandi barundi barakwiye kuvyumviraho kugira ngo baze barafasha babafate mu mugongo wo kugira igikorwa nakara umwana avutse avuga ati ni umwana w'Uburundi none ko ari umwana w'Uburundi rero ntitwobatereranye ico gikorwa mwenyene n'abandi barakwiye kuza barafasha umwe wese kuko ashoboye niba hari urose agahuzu ko kwifuka akakazana ndetse tugatangura no kwiyumvira yuko tuza turabafasha kuremurura umuzigo jewe ndabifitiye akarorero kuko ndamaze kurera imfuvyi zitari nke ndamaze kubona kujya mwabivuze umwana atabona umupapa umumama
mu mutwe ntakura ameze neza cyane. Aba bana rero barezwa ari benshi bakarererwa hamwe, ugasanga wa mumama numwe ku bana benshi cyane ku buryo atazarasimbagiza umwe. Umwana nawe akanyamuneza ka mbere nukuronka umusimbagiza, akaronka wabona ari imbere yiwe. Narabonye hari haho naciye mu irero ry'imfuvyi, hanyuma harimwo umwana twaciye duhagarikira. Uwo mwana tumaze kumukurayo kari kakiri gatoyi k'amezi makeyi, twarabonye yuko uko twamuzanye haheze ukwezi ingena zarahinduka, ukabona ko asigaye atwenga karatatwenga, ukabona kare wamenga ari burase agatangura kugorora amaboko kuko afise abamusimbagiza abona ari mu bandi. Aba rero yari benshi ntibaronka baguma basimbagiza bose, rero bigatuma yuko akura no mu bwenge bwiwe abona ko hari hakabuze. None rero abavyeyi abantu bose bishoboye boza bariyumvira ingene bashobora kuza bararemurora umuzigo mwebwe kugira umutwaro, na mwebwe rega ku mutima mubone ko igikorwa muriko murakora ari ca twese. Tukaza turabaramutsa tuza kubatemberera, urorosa akanya ahaca hariho ababa bavuye ku kazi ashitse agasimbagiza umwana amasaha abiri agaca yigira. Abafashije bikomeye cyane, abafashije nico nagomba guhanura n'abandi kugira ngo baze barabona akarorero. Aba bana nabo nta kiritwa ko atari kubasabira ku Mana kugira ngo bakure neza, bakurire Burundi, kuko aba nibo kazoza ku Burundi. Burya umuntu amaze gukwiza imyaka 30 aba ariko ararengana, hariho abandi bari inyuma yiwe. Nta kamaro kuko rero tuguma tugenda tutabona abo dusize inyuma, ntituba turiko turaronderera na kazoza kacu. Kandi Imana yaturemye ngo yisi tuyibungabunge tuyibeko. None rero tugume tuza turabungabunga abari inyuma yacu, tubone ko bakuze neza cyane mu gihugu cyacu. Duhiwe duhishije noneho abarundi baratangwe kugira umutima w'ubuntu, kuko barerekana urukundo. Ni vyiza cyane kuko turabona yuko abarundi ubu barasenga. Kera baja mu bintazi mu bigirwamana, none ubu bariko baraja mu Mana, Imana nayo ikabereka mwene iyi nzira nyene yanyu. Mwebwe rero namwe mwadutanguriye mu gikorwa c'Imana, mugume mutubera akarorero kugira ngo tuze turabona aho muvoma, duca natwe tuja kurondera ruti natwe tuvomeho, kugira ngo tubone yuko abarongozi bose babumva yuko bariko bakora igikorwa c'Imana kitwinjire koko. Ndabakengurukiye rero kuri akarorero muriko muraha twese abarundi, nkabakengurukira kuri uwo mutima w'urukundo. Muze muhore gutyo, twebwe nivyo twaje, ntacyo twavuga ngo twazanye gihambaye turavye umutwaro mufise. Murabona utwo twabazaniye ni twatundi nyene twa munsi umwe. Ego harimwo twashizemwo agasukari, harimwo agaceri, harimwo ibiharage, harimwo ifu y'ibigori, twagize n'uduhuzu two korosa abana ibitenge, harimwo rero n'amata y'abana nk'uko mwabivuze, n'umuzigo ukomeye ku mata y'abana. Hanyuma twashizemwo n'amavuta ashobora kubafasha bariko barakinjika. Hanyuma n'impuzu z'abana zirimwo, n'ifu yo kugira ubuyi, harimwo n'agasabuni na twa duhuzu dufasha abana batoyi pampers, harimwo n'utugoma tw'abana, hanyuma n'utw'abana bashobora nabo ubunyene mukaba murabanezereza bavuga muti uyu munsi ni umunsi w'Imana mwiza, kandi murazi ko umunsi w'Imana ari umunsi w'urukundo, ni umunsi wo gusangira. Birumvikana ko tutari kuza uko nyene tutagira udusuguti na turya dutobe kugira ngo n'abana babe baranezerwa. Ni dukeyi ariko twavuye ku mutima, umutima w'urukundo. Mudushimira utwo, kuko hari naho wosanga hari n'abandi babiboneyeho, babibonye bagacavuga bati nanje ejo nzojana agakopo kamata, je nzojana ugasanga rero isabisabi gwiri yiroye. Aha niko kamera ariko natera zimboneza ngaha, izi ndongozi ziri ngaha mu gihugu n'abandi bafise ico bishoboje kugira ngo bashobore kuza barafasha. Tima wafika manira gukunda, iyo nkuru nziza ndayishimiye.
ishungurura imihezagiro ku barundi bayo. iyo nkuru nziza ndayishimiye. Shoboza se barundi kugira uburundi kindi. iyo nkuru nziza ndayishimiye. Iyo mana ni nziza jewe ndayishimiye. iyo nkuru nziza ndayishimiye. Yaduhaye inkuru nziza yitunga ritunganye.